Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano icegera c'urongoye ikigega mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika. Abo nawe akaba yaraherekejwe userukira ikigega mpuzamakungu mu gihugu c'u Burundi, nabo bakufashanya ivyo bikorwa. Bakaba bari baje kuganira na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahanini kuvyerekeye igisata c'ubutunzi. Mu kiyago bagize cari ikiyago ciza, aho bayaze bashira hamwe cane cane bakeza igihugu c'u Burundi kuko bwiyemeje kunagura ubutunzi bw'igihugu, aho bwiyemeje yuko umurundi wese ashobora kuroranirwa, ashobora kuronka amafaranga ku mufuko, agashobora kubaho neza, akivuza, akiga, eka wa murundi twifuza muri yambona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040, Burundi buteye imbere mu 2060. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yasubiye kandi gushimangira yuko ari urugendo igihugu catanguye kandi tutazohagarara kandi tutazogabanya n'umurindi. Nico gituma hamaze kuba impinyanyuro nyinshi, aho amapolitike amwe amategeko amaze kunagurwa, aho ingingo zitandukanye zimaze gufatwa kugira ngo igisata c'abigenga gishobore korohera abasaza bagikoreramo kugira ngo baduze ubutunzi, ariko kandi no kugira ngo amafaranga y'igihugu akoreshwe neza, akoreshwe ibintu ngirakamaro bizanira inyungu igihugu. Uwo mushitsi yasanzwe ari cegera c'urongoye ikigega mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika yakeje Burundi, ariko nawe arashimangira yuko ico kigega naco nyene ciyemeje gushigikira igihugu c'u Burundi muri iyo nzira. Abahinga rero bari ku kivi nabo nyene kugira ngo babandanye bakora ivyiga, aberekana ibiharuro kugira ngo Uburundi bubandanye bufata ingingo zituma ubutunzi bw'igihugu bunagurwa, ubutunzi bw'igihugu bwiyongera ku neza y'umwenegihugu.